Muy buenas tardes a todos los Mwiriwe hermanos neza reunidos bene data allá mwese en mukoraniye Perú hariya muri Peru con nuestro hermano hamwe Ronald na Ríos mwendata y Ronald también Rios los que están con nuestro ndetse hermano n'abari Toribio kumwe na mwendata y los Toribio diferentes ministros que tienen n'abakozi b'Imana reuniones batandukanye allá en bafise el Perú ibikorane hariya y en muri los Peru diferentes países. ndetse no mu bihugu Es realmente una bitandukanye mu bendición by'ukuri y n'umugisha privilegio poder hamwe saludarles a todos y n'ihigwe cada uno de gushobora ustedes, kubatasha umwe wese muri mwebwe desearles las más grandes ndabipfuriza bendiciones imigisha que ikomeye Dios tiene cyane para cada Imana uno de ifitiye nosotros en umwe este wese muri tiempo twebwe final, muri iki gihe ca las nyuma cuales son bendiciones hariya ari imigisha contenidas en las iri profecías mu bíblicas buvugishwa bwa Bibiliya que se estarán cumpliendo y se ubu estarán buzoshitswa materializando en este nuko tiempo final. bugahinduka ukuri muri iki gihe ca Y nyuma a nosotros nos ha kandi tocado ese twebwe privilegio y neze esa twahawe bendición iri higwe n'uno de mugisha que somos los que wuko recibiremos ari esas twebwe bendiciones siendo tuzoronka materializadas ino en nuestras migisha vidas iriko irahinduka y ukuri la mu que buzima bwacu tanto anhelamos y kandi umugisha deseamos twamye es twipfuza la de cane tener ese dushaka cuerpo cane eterno y ni uwo glorificado que kuronka Él no mubiri prometió uhoraho para uhawe cada ubwiza uno uwo de nosotros, yasezeraniye umwe wese muri twebwe lo cual ocurrirá ivyo navyo cuando bizoba Dios complete igihe Imana esa izokuzuza investigación de juicio, izoheza kono la gutata cual kubw'urubanza se está llevando a cabo ariko gutata bajo su kuriko ministerio kuraba de muri Moisés y buno Elías, bukozi bwa Mose na así como Eliya nk'uko fue en la visita de igihe Elohim con los arcángeles byagenda Gabriel y igihe Miguel, Elohimu allí yafata antes de urugendo la ari kumwe destrucción de n'abamarayika Sodoma bakuru y Mikayeli na Gomorra. Gaburiyeli igihe Ese hari hagiye momento gusamburwa Sodomu na Gomora ico estaba gihe siendo ico realizado en gihe un cambio de hariko dispensación, haraba impinduka y z'ibiringo cada vez kandi igihe que hay un cose cambio de dispensación hari impinduka y termina una z'ibiringo dispensación, un ikiringo juicio divino kikarangira cae sobre la urubanza raza humana, rw'Imana igihano c'Imana y kiragwa ku eso biremwa abantu estaba también kandi representando lo que ivyo Dios kandi haría byashushanya ivy'Imana en todas las izokora dispensaciones, en todos los mu biringo cambios, byose mu pero mpinduka más zose marcado sería en ariko el fin del aho tiempo, en byari donde Dios kugaragara enviaría cyane hari ku sus iherezo ángeles, ry'ibihe aho la Imana ari venida de kurungika Elohim abamarayika con sus bayo arcángeles, ukuza o kwa sea, la Elohimu venida ari del kumwe Hijo del n'abamarayika Hombre biwe con los ni ukuvuga ngo ministerios de Moisés y ukuza Elías k'umwana w'umuntu azanye n'ubukozi bwa en Mose el na cambio de Eliya mu dispensación, mpinduka y z'ibiringo es en el cambio de kandi ni mu dispensación mpinduka en z'ibiringo el tiempo de Abraham, mu gihe c'Aburahamu donde esos arcángeles niho bano bamarayika bakuru bajaron y bamanutse estuvieron haciendo una investigación de bariko juicio. rero baratata Piense que en el tiempo del kubw'urubanza hermano Branham mwiyumvire mu gihe ca también mwedata Aburahamu naho él nyene tipificó a los yarashushanije evangelistas Oral abavugabutumwa Robert y Oral Billy Graham Robert na Billy Graham como esos dos nk'abo arcángeles, bamarayika porque bakuru ellos estaban en babiri ese kuko mundo bo bari denominacional. mw'iryo si y'amadini Y en este tiempo muri kino gihe rero en el cual muri estamos iki gihe viviendo, turiko en este tiempo turabamwo más muri se kino ve gihe aho haboneka esa labor cane y ese kino trabajo gikorwa n'uno que murimo están llevando a cabo esos uriko ministerios, el urakorwa cual n'ubu reflejó bukozi esa labor arico que gikorwa hicieron allá en el cashushanijwe tiempo na de kiriya Abraham, gikorwa cakozwe hariya mu gihe y ca también Aburahamu ndetse reflejado también en el tiempo del hermano vyaranashushanijwe Branham, no mu gihe pero ca en este mwendata tiempo ya Branamu ariko muri se kino ve gihe el niho haboneka cumplimiento cane de todo ugushitswa eso que fue allá kw'ibi mostrado, byose lo vyerekaniwe cual hariya es el sexto sello arivyo siendo ari ikimotene ca cumplido, gatandatu kiriko siendo kirashitswa materializado kiriko kirahinduka ukuri en medio de la raza kigaragazwa humana, hagati mu biremwa nk'abantu porque kuko luego de nyuma enviar Dios y'uko su Imana misericordia por irungika última vez imbabazi a la zayo tierra, ku nshuro ya nyuma ku isi lo cual la trae arizo Moisés y Elías, el zizanwa ministerio na de Mose Moisés y na Elías. Eliya ubukozi bwa Mose na Luego viene el Eliya juicio divino. hanyuma haza igihano Siempre Dios c'Imana antes buri de gihe mandar el juicio divino, imbere y'uko Imana viene la irungika igihano la c'Imana advertencia, haraza viene imburi la manera y la forma hakaza de escapar. uburyo bw'uko umuntu ashobora Así que estén kubicika pendientes kubihunga nuko y rero vigilando mwe con muryamiye vuestros ojos amajanja espirituales bien abiertos, mugavye amaso yanyu mu porque buryo bw'inkamakangutse ya kuko todo eso se está ivyo cumpliendo byose biriko en birashitswa medio del reino de los bishikirizwa gentiles, mu lo bwego cual está en bw'abanyamahanga los pies de aribwo hierro y de bugeze barro mu cocido, ntambiko y'ibirenge bivanze vy'ivyuma que n'ibumba hirió bimwe en esa imagen que vio el vyakubitwa rey Nabucodonosor, mwa ca gishushanyo donde vio umwami Nebukadineza la yabonye piedra no cortada aho de yabonye mano ibuye herir a ridasetuwe esa imagen. n'amaboko ryikubita kuri ico O sea que gishushanyo será ni ukuvuga desmenuzado el reino yuko de los gentiles buzomenagurwa ubwami con bw'abanyamahanga esa manifestación bumenagurwe no del ku ministerio de kugaragara Moisés y Elías k'ubukozi en este bwa tiempo Mose na final, Eliya muri iki lo gihe cual ca nyuma cumplirá harivyo el sexto sello. bizoshitswa n'ikimotene ca gatandatu Que Dios les bendiga, que Dios les Imana guarde, ibahezagire, Imana continúen ibarinde pasando mubandanye un día mugira feliz, umunsi lleno de las w'umunezero bendiciones de wuzuye parte de imigisha nuestro Padre ivuye kuri celestial. data wo mw'ijuru Dios les bendiga y Dios les Imana guarde ibahezagire, a Imana todos. ibarinde mwese